Ndabaramukije bakunzi banje, ndabaramukije, kaze dutekera hamwe igitoki kivanze n'ibirayi n'amakaroti kivanze n'ubushaza n'isogoro vyose hamwe. Ego ingaburo tugira turondere, twifuza ko tuza kuyikoza umuceri. Mwigire hano turabe uko tubitegura. Egome mukore comment, mugire subscribe, abashasha mutarakora subscribe mukore subscribe, niho muca muza murabona ivideo nshasha ngenda ndashirako. Egome reka tubandanye mukurikirane. Mwabonye uko nabikurikiranije, isogoro ziragumye cane, n'isogoro z'ubundi bwoko nizo narimye nazibitse zitabirije. Rero bisabwa umuntu azicanira umwanya munini, agenda azishira mw'isafuriya ryazo. Burya bushaza nabwo kubera ni nk'ukubiriza bwo buroroshe cane. Hama isogoro zihiye cafata ubushaza bwahiye nabwo ndabusuka mu nsogoro. Hama igitoki naco n'ibirayi ndabiteka hamwe mw'isafuriya ryavyo, navyo bihiye cafata bwa bushaza na za sogoro nsukamwo. Ni kugira ngo abana bayinenaguza, iyo ubitekeye hamwe byose babirira hamwe batamenya. Iyo ubitekeye hamwe uca usanga babiriye kandi ukaca usanga bariye ingaburo zikwiye. None nico gituma mfatanya n'ibintu vyinshi nkabivagagura kugira ngo abana barye ingaburo, kuko usanga ngaha abana bakunda kurya ibintu ata kintu bibongerera mu mubiri. Rero cafata za nsogoro n'ubushaza bihiye nkaca nsuka kuri vya bitoki hamwe n'ibirayi. Aho naho rero izo nyanya namanje kuzibiriza mu mazi n'igitunguru hamwe n'igipiripiri gitukura, igipiripiri hoho. Iyo umanje kubibiriza mu mazi ukaca ubona kubikuba, usanga isosi ivuze cane. Nico gituma nagombye gukora isosi ivuze. None rero mukurikirana uko biriko biragenda.